Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murereye hose mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubahereza ikaze ngako inomonesha kuri ya channel yanyu Burundi News TV imbonesha kure imwe rodende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze muri kano gatondo by'umwariko turi kwa kane kwigenekerezo rya 12 Kigarama 2024 turi ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Kuva Generali Aregeme Bunyoni yoshyirwa mwibohero rikuru rya Gitega nga muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi birasa naho atakintu na kimwe kigeze kirahinduka ku bigendanye n'imiyoborere y'u Burundi cange se ibigendanye n'iterambere ry'u Burundi. Kuva Bunyoni abogojwe muri Nyakanga 2022 nta kintu gigaragara ko cyahindutse nga muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Ingingo zifatika bamwe rero mu banyagihugu bamwe bagiye batandukanye bari abanywanyi ba Generali Aregeme Bunyoni by'umwariko bakomeza gusa ndetse no kotsa igitutu General Major Evariste Ndayishimiye ko yoca arekura uyu General Aregeme Bunyoni kuko nubundi mu byashinzwaga byose ndetse no mu byo yagiye yamirizwa ko byagiye biratuma by'umwariko biburanga muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi atana kimwe cyongeye kuca kiraboneka nkuko amakuru yama aradushya cyangwa se atakintu na kimwe cyagiye ku murongo nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Haribonekeje ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye haba ibibazo bigendanye n'abavunja y'iby'umwariko barakomeza kugenda babandanya bahanwa ku rugero rutigeze rubaho. Harakomeje kugenda hagaragara ikibazo cy'ibitoro cyaragumye ari amananiza ni mu gihe kandi ku ngoma cyangwa se ubwo General Aregeme Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi by'umwariko yaje guca arashinzwa na General Major Evariste Ndayishimiye by'umwariko ko yagize ko ari wagira uruhare mu bikorwa byo gutuma mu bikorwa byo gutuma igitoro gica kiraburanga mu Burundi. Ni mu gihe kandi isukari nayo yasuburiye kongera gukena nga mu Burundi ndetse by'umwariko n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza byarakomeje kugenda by'umwariko bigaragara muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Ibibazo bigendanye n'imigenderanire nabyo by'umwariko byarakomeje kugenda nabyo biribonekeza ku buryo urabye neza by'umwariko atakintu na kimwe kigeze kirashigwa ku murongo cyangwa se ngo kibe kirashyigwa mu ngiro nkuko byama biragaragara. Bamwe mu banyagihugu bongeye kumva inkuru twakoze zigaruka ku buzima bwa General Aregeme Bunyoni nkuko bikomeza kugenda bigaragara baratewe umutima uhagaze ndetse bakaba bongeye kugaragaza ijwi ryabo bakaba bongeye kugenda bagaragaza ko nubundi ku ntwaro zigiye zitandukanye zasubiriye by'umwariko cyangwa se by'umwariko zagiye zirasubira General Aregeme Bunyoni nkuko by'umwariko amakuru akomeza kugenda aradusomera by'umwariko bakaba baragiye bagaragaza ndetse by'umwariko barerekana neza yuko kugeza ubu ngubu nga mu Burundi by'umwariko atakintu na kimwe cyahindutse ndetse bakaba bumvishe inkuru z'ubuzima bwa General Aregeme Bunyoni bakaba bongeye kotsa igitutu General Major Evariste Ndayishimiye bamusaba yuko akwiriye kuba yokora ibishoboka byose agaca arakura mwibohero uyu General Aregeme Bunyoni. Iki gitutu by'umwariko cyongeye kwibasira General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe himirijwe amatora mu Burundi. Muraza kunyemerera ngaruke ku bikorwa bigiye bitandukanye bibaza imisi biravugwa n'umwe mu bahoze by'umwariko mu bahoze mu ishamba rya Kibira akaba yarahoze ari umunywanyi wa FRN ariko akaba yaramaze kuba yotaha. Hari byinshi yagiye arasobanura na byinshi yagiye aravuga ku bigendanye n'imikorere ya FRN nga muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Yarongeye kumvikana avuga ko by'umwariko FRN ari umuhari w'abaroberi b'abanyarwanda bagize uruhara mwihonyabwoko ryakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'1994 bikaba bivuga ko by'umwariko yaje kugenda aranatangaza ibigendanye n'aho baca barakura ubufasha cange aho by'umwariko bakura ubufasha ndetse n'intumbero yabo ubwo yavugaga kuri bamwe basigaye muri ibyo bikorwa. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri kano gatondo waramutse neza by'umwariko sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu amutwumviriza mwese muherereye rero ndabaramukije ndabifuriza ibihe byiza bigendanye naho muherereye cyane. Ndabahaye ikaze abatwumviriza muri kano gatondo bari imbere mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi birumvikana mu bice bigiye bitandukanye
mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye. Mwese ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari mu bihugu by'ababanyi nga mu karere k'ibiyaga binini, birumvikana by'umwihariko abatwumviriza bari by'umwihariko mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri Congo, abari mu Rwanda, abari muri Uganda, abari muri Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi. Turabaramukije mwese abatwumviriza mu Kirundi ndetse n'abumviriza Ikinyarwanda. Ndabaye ikaze bari ku mugabane w'Uburaya ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ndakwifuriza kumererwa neza. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu, ndetse by'umwihariko byondeho hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ucabana natwe gatanu kuri gatanu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko biravugwa. Munyemerere rero amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire by'umwihariko muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi, by'umwihariko ahakomeje kugenda aravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, ahakomeje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Mu nyuma y'uko by'umwihariko tumaze iminsi turiko turabona amakuru araturuka mu begereye umuryango wa General Ageme Bunyoni, uyu nguyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere mu Burundi, akaba yararongoye n'igipolisi mu Burundi by'umwihariko, ariko amagara yiwe akaba atifashe neza. Amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse anerekana neza uburyo abanyagihugu bamwe ndetse n'abandi babarizwa mu yandi mabanga mu Burundi bongeye kumvikana barotsa igitutu abategetsi b'Abarundi nk'uko byama biragaragara, cyane cyane iyi ntwaro ya General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero akomeza kugenda aratugeraho, akaba ashimangira yuko bamwe rero mu banyagihugu ndetse n'abandi bagiye batandukanye bongeye gusubiza amaso inyuma bakagaragaza neza yuko mu guturuka muri 2022 ubwo General Ageme Bunyoni yabogozwaga agashirwa mu ibohero, ubu ngubu akaba ariko arafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, akaba atanameze neza, amagara yiwe atameze neza. Bamwe bakaba bavuga ko uyu mwaka adashobora kuzawusozera ari muzima kubera by'umwihariko amahe ndetse no kuborezwa igufwa asanzwe arakorerwa ngaha muri rino bohero rikuru rya Gitega. Amakuru aravuga ko abanyagihugu bongeye by'umwihariko kuzabiranywa n'uburakari ndetse n'agahinda, aho baca bagaragaza ndetse bakerekana neza yuko rero batewe impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikorwa bitari byiza n'ubundi byakomeje kugenda byibonekeza mu Burundi. Akaba ari no rero baca barasaba yuko by'umwihariko Leta y'u Burundi yafata ingingo yo gufungura General Ageme Bunyoni byanze bikunze, bitabijyo bagategura by'umwihariko imyerekano ikomakomeye cyane, cyangwa bagaca barateza imigumuko. Ni mu gihe abo mu muryango wiwe bababajwe ku buryo bukomakomeye cyane n'amagara yiwe nk'uko byama biragaragara. Reka dusubireho inyuma gatoya. Kuva Bunyoni abogojwe muri Nyakanga 2022 by'umwihariko atakintu na kimwe kigaragara cyahindutse mu Burundi. Imyaka 2 n'amezi 2 biraheze General Ageme Bunyoni abogojwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Ayo mabanga yayamazemo imyaka iheragwa muri 2 n'amezi 2 nyene. Imbere yo kumukura rero naho atamuvuga izina, Perezida Evariste Ndayishimiye yaragiriye Bunyoni ko rero ashaka kumutembagaza. Mu ijambo yavugiye i Gitega hari kwigenekerezo rya 2 kwezi kw'icenda 2022, imisi 5 imbere yuko rero amukura kuri ubwo burongozi. Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko nk'uko byama biragaragara cyangwa se nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa, yarakomeje kugenda agaragaza ndetse by'umwihariko anashimangira yuko by'umwihariko afise amakuru yizewe, ndetse icyo gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yagereranyije General Ageme Bunyoni ndetse na Amaconco umwami Mwezi Gisabo yari yahaye byose, ariko akifuza intebe y'ibwami. By'umwihariko Ndayishimiye yagirije Bunyoni ko rero ari we yatuma igitoro, ifumbire, isukari ndetse n'ibindi bice bitaboneka nga mu Burundi, mu ntumbero yo kurondera ko rero haduka imyerekano yo kwiyamiriza intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma muri ntwarante by'umwihariko 2023 naho Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriye Bunyoni ko yari yarunze amahera mu nzu
atuma ifaranga ry'u Burundi ritagaciro, amanoti arakena mu mabanki, yongera atuma by'umwihariko amahera mvamakungu akena. Bunyoni by'umwihariko agikugwa muri Nyakanga 2022, byinshi mu byakenegwa byari bibuze mu gihugu byaciye biboneka. Abavunjayi bararekurirwa by'umwihariko gukora atankomanzi, imbibe z'u Burundi n'u Rwanda nazo zica zugururwa. Iki gihe bamwe baragaragaje neza yuko wa mugani ari we yasaga n'ahari ikibazo ngaha by'umwihariko mu burongozi bw'ubushikiranganje, ariko mu nyuma y'igihe gitoya cyane ibintu byarasubiriye kongera kuzamba. Umuzo wa General Gervais Ndirakobuca mu kibanza ca General Ageme Bunyoni by'umwihariko kwigenekerezo ry'indwi kwezi kw'icenda 2022 wame ngo uhindutse inyishu ya byose. Muri kino gihe Gervais Ndirakobuca arongoye leta ikiringo kingana n'icyo General Ageme Bunyoni by'umwihariko yayirongoye amezi aharugwa muri 2026. None nyuma y'imyaka 2 n'amezi 2 Ndirakobuca arasubiriye Bunyoni, bya bibazo byarakomeje kugenda byibonekeza. Guhera General Ageme Bunyoni by'umwihariko guhera Bunyoni agiye by'umwihariko yasize idolari rimwe ry'abanyamerika riravunjwa hafi ibihumbi bishika kuri 4 by'u Burundi mu mezi arugwa muri 2026. Bunyoni yarongoye leta agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ntikahindutse kanini, dufatiye by'umwihariko ku rugero leta ya President Nkurunziza yasize ifaranga rigeze ko. Inyuma y'amezi 26 Bunyoni abogojwe, idolari rimwe rero ry'abanyamerika riravunjwa hafi ibihumbi 8. No kuvuga ko rero by'umwihariko mu mezi harugwa muri 2026 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye by'umwihariko leta, ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ku rugero rurenga 100%. Muri ruheshi 2023 Perezida Ndayishimiye ndetse na Gervais Ndirakobuca barafashe ingingo yo guhindura ifaranga amahera yose, by'umwihariko ibipapuro intumbero yari yo guhana Bunyoni by'umwihariko ndetse na bagenzi be bagirizwa kunyereza amahera mu nzu zabo. Iyo ngingo ntacyo yahinduye by'umwihariko keretse kongereza ubukene mu Burundi. Ikena ry'amanoti mu mabanki by'umwihariko ryarabandanyije inyuma y'iyo ngingo yababaje benshi cyane nk'uko byama biragaragara. Ni mu gihe kandi abavunjayi nabo bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko kandi imbere by'umwihariko yo gukura General Bunyoni, President Evariste Ndayishimiye yagiye anamwagiriza ibindi bigiye bitandukanye mu mvugo by'umwihariko ifobetse ko be na societe Interpetrol aribo rero babuza igitoro kuboneka mu Burundi. Iryo shiramwe rero ryaratswe ububasha ryari rifise, hatanguzwa ishiramwe rishasha ryitwa Prestige rivugwamo rero umupfasoni umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Ishiramwe Regideso naryo rero ryaraha kurangura ibitoro ribanje guhabwa umuyobozi mukuru yegereye cyane cyane umuryango mukuru w'igihugu Majoro Ja Albert Manigomba. Amahera ava makungu by'umwihariko atari make rero yarasohowe muri BRB ibanki nkuru y'igihugu ahabwa ya societe ivugwamo rero Angelina Ndayishimiye umupfasoni n'umukuru w'igihugu. Ibyakurikiye by'umwihariko kabaye akamunana inshuro nyinshi, igitoro cyarabuze amezi n'amezi cange gake gake by'umwihariko hakaza haracamwo agahengwe by'umwihariko k'indwi zikeya kikaboneka, aho iyo kibonetse by'umwihariko abategetsi bakigamba ko rero bakizanye imbere yuko gisubira gukena by'umwihariko amezi n'amezi. Agikura Bunyoni Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yifatiye by'umwihariko mu minwe igitoro ko kitazosubira kubura, none ubu ngubu kirakena akinumira by'umwihariko Gervais Ndirakobuca we imbere y'inama nshingamateka yaremeze ko rero ikibazo cy'ibitoro kimurengeye atari we by'umwihariko akibazwa. By'ukuri ibijyanye n'igitoro by'umwihariko byarunyutse mu mezi 26 ya leta ya Ndirakobuca kurusha uko
byari byifashe kuri leta ya General Arigeme Bunyoni. Ni byinshi abanyagihugu bagarukaho, ni byinshi natwe duca turibuka, ariko harakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko ibigaragara byerekana neza yuko General Arigeme Bunyoni yarafitiye runini by'umwihariko uburongozi ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ibyo benshi bagaragaza ndetse bakerekana neza yuko rero by'umwihariko bakabaye by'umwihariko babishyiramo ingufu, hanyuma uyu Mutama agaca ararekugwa nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko byama biragaragara. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse berekana neza yuko bifuza ko General Arigeme Bunyoni by'umwihariko yoca arekugwa byanze bikunze nk'uko byama biragaragara, cyange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, cyange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda biravugwa cange ibikomeje kugenda biratangazwa ari bamwe by'umwihariko ari bimwe rero mu bikomeje kugenda birateza impungenge, ndetse abanyagihugu bakaba bashobora kuzotanguza imigumuko ikomakomeye cane ibishobora kuzatuma ngaha mu Burundi ibintu biraca birasubira kuzamba. Ibi kandi biriko biraba mu gihe mu Burundi hakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko icyo twavuga by'umwihariko abaroberi bagiye batandukanye bakomeje kwifatanya na leta y'u Burundi. Nk'uko byama biragaragara hari umuhari w'abaroberi by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Aba ni bamwe rero by'umwihariko mu baca baragira uruhara rukomakomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yama aradushikira cyangwa akomeza kugenda aradusumira biravuga ko ari bamwe rero by'umwihariko bakomeza kugenda baragira uruhara mu kugerageza gufatikanya n'ubutegetsi bw'u Burundi mu bikorwa bigendanye no kugerageza gutembagaza by'umwihariko ubu mu bikorwa byo kugerageza gutembagaza ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru yama aradusumira. Nk'uko rero bikomeze kugenda bigaragara cyangwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, amakuru yama aradusumira akaba ariko arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko kugeza ubu ngubu hari bamwe by'umwihariko bakomeza kugenda barava mu kibira by'umwihariko bagaragaza by'umwihariko uburyo bahabwa ubufasha ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye baca barakorerayo nk'uko byama biragaragara. Karimunda Jean Damascene wahoze mu muhari by'umwihariko urwana wa FRN, ariko ubu ngubu akaba by'umwihariko arabarizwa mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, yaratashe iwabo aravuga ingene yinjiye muri uwo muhari w'abasize bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. FRN yaciye mu ishamba rya Nyungwe akinjira mu ishamba ry'ikibira rihana urubibi n'igihugu c'u Burundi, aho rero iyo mihari y'abasize bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda iriko rero irakora imyimenyerezo ya gisirikare by'umwihariko baze batere u Rwanda nk'uko byama biragaragara. Jean Damascene aravuga ibibera muri iyo shyamba rya kibira, akavuga naho rero by'umwihariko bakuru ubufasha ko ari muri icyo gihugu c'u Burundi, abategetsi baco n'abakuru mu gisirikare c'u Burundi ko ari bo rero babatoza uko rero bazotera igihugu c'u Rwanda, bakanabigisha amacakubiri y'amoko n'intara. Jean Damascene yahoze muri FRN akaza gusubira iwabo mu Rwanda, akavuga yuko rero ataco yabaye cyangwa se by'umwihariko ubutegetsi bwaho mu Rwanda ataco bwamukozeko, mu gihe abo bari kumwe bababeshe yuko rero Jean Damascene bamwishe, ariko akaba aciri muzima nk'uko rero nk'uko byama biragaragara cyangwa yabyivugira mu gihe Perezida General Major Evariste Ndayishimiye by'umwihariko inyuma y'inama y'abanyamitahe mu Burundi yakoraniye ikiganiro na TV5, aho umumenyesha makuru yamubaza ikibazo cerekeye ifungwa ry'imipaka rihana urubibi n'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye akishura yuko ikibazo kiri ku gihugu c'u Rwanda kibitse abashaka gutera u Burundi, ariko by'umwihariko tukabona
tukabona ko ari kwagiriza u Rwanda haheze igihe kinini cyane tubona abagwanyi bahoze muri iyo mihari y'iterabwoba y'abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda abatashe bivugira aho rero iyo mihari y'iterabwoba ikorera, aho rero ngaho mu Burundi ndetse n'abayobozi batwara iyo mihari baba mu Burundi n'imiryango yabo bakanagendera mu miduga y'igisirikare cy'u Burundi, aho by'umwihariko tugaca twumva yuko rero muri icyo gisirikare cy'u Burundi harimwo rero izo nterahamwe arizo rero ziba zicungera abo bayobozi by'umwihariko b'iyo mihari muri iyo miduga y'igisirikare cy'u Burundi. Kugeza ubu rero bamwe mu basanzwe barakurikirana hafi ibibera ngaha mu Burundi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibyama biragaragara mu Burundi bica biratera inkeke ndetse biratera umutima uhagaze kuri bake, kuri benshi by'umwihariko bakagaragaza ko hashobora kuzogaragara by'umwihariko ibintu bishobora kuzotuma haduka ingwano. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.